afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nkuko mubibona wari umunezero uvanze n'umubabaro nubwo bitagaragara. Byari ibintu bibabaje cyane kuba yarakubiswe impaga na Joe Biden. Kamala Harris niwe ariko avugwa ubu. Byari ibintu by'umubabaro ariko bamwe bari banezerewe, abandi biyumvira ko yabadesebye cyangwa se yabababaje. Kamala Harris yakubiswe impaga na Donald Trump. Donald Trump niwe aramutswa igihugu mu 2025. Kamala Harris ubu yaje imbere y'abanyagihugu mu kuvuga ijambo. Yavuze ibintu bikomeye cyane by'inkoramutima. Hari haguriyeyo benshi abanyafrika n'abantu bavuye mu bindi bihugu. Ibyo yavuze byari bihambaye, nta muntu umwe atabiteze inkondo. Ubu rero Kamala Harris ni vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ikibanza c'umukuru w'igihugu carase. Mu ijambo yavuze yamanje gushimira ubwa mbere Joe Biden, umukuru w'igihugu agira arekure. Yamushimiye cyane ku byo yamufashije. Yongeye ashimira umugabo wiwe, we yakoze ibishoboka byose kugira ngo amatora agende neza. Yongeye arashimira abo bakoranye muri meeting cyangwa muri campagne. Muri campagne electorale yagiye avuga benshi. Yongeye arashimira abanyamerika aho bari hose biyumviye cyane kumutora. Mbego Kamala Harris ubwo yoba yarababaye cyane. Nkuko bigaragara mu ijambo yavuze, ryari ijambo ririmo akababaro nubwo yaranezerewe. Kwari kugira hishe abanyagihugu. Yagiye avuga byinshi bitandukanye, aho yagiye avuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba abanyagihugu baratoye Donald Trump nibo bavyishimiye. Ntaca afise yo bihindurako, ariko siko yaravyiteze. Uwo ni Kamala Harris mu ijambo yariko avuga. Byose byabandanije uko. Wari umunezero cyane. Komeza mukurikirana. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today. Full of gratitude for the trust. Tubandanye. Ubu Kamala Harris abaye icegera c'umukuru w'igihugu Donald Trump, aho bazobiramutswa itarike 20 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2025. Ni ibintu bidasanzwe nkuko mubibona. Byari birori, ariko vya birori bivanze mu mubabaro. Kamala Harris yavuze ko atariko yaravyiteze. Oya habanamba, yari yiteze yuko aba uwa mbere, ariko ko vyagenze uko azoshishikara kwemera uko. Mu mugambi wa Donald Trump yavuze guteza imbere igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuzana kazoza keza k'igihugu. Kamala Harris ntaca binegura ko, ahubwo yashimye cyane ico gikorwa, akavuga ko azobikora nkuko babisaba. Nawe nyene kuzana kazoza keza ku gihugu nivyo yashaka. Mbega Kamala Harris kuba yakubiswe impaga ni ibintu byari byoroshe cyane. Oya habanamba, kuko Kamala Harris amafaranga yari yashize mu matora yari amafaranga menshi cyane, kandi abenshi nibo bagira kwatsinda kuko n'imigambi yiwe yari irashe. Yagiye yemerera abagore benshi ko bazokuramwo mada mu gihe atavyifuza gutwara uwo mwana. Benshi rero bari babishimye kuko uwo mugambi wari wa kera cyane, ariko ntibyakunze kubandanya. Ikindi naco Kamala Harris musanzwe muzi ko ari umudemokrate, ni umwe mu bantu bari kumwe na Joe Biden mu mugambwe umwe.
Joe Biden nk'uko mubizi ntiyashoboye kuba yobandanya atwara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kuko yarashaje cyane. Akenshi yazahuka mu kuvuga, yatembagara mu gihe ari mu ndege nk'uko mukunda kubibona amadocumentary yanje nkunda gushiramo. Uko niko vyari bimeze. Kamala Harris ubu niwe agiye kuba icegera c'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika. Mu vyo yaravugaga guhagarika intambara muri Ukraine, guhagarika intambara muri Hezbollah na Hamas. Donald Trump we nuko agiye kubigenza. Ubwo Benjamin Netanyahu ntibagiye guhura n'ibibazo. Kurikirana ijambo rero Kamala Harris yagiye aravuga. You have placed in me, full of love for our country and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Hari imbere y'abantu isinzi mu masaha y'umuhingamo niho Kamala Harris yerekeza aja imbere y'abanyagihugu. Yavuze ijambo ry'inkoramutima kandi iryo jambo ryari ijambo ririmwo akababaro. Abanyagihugu ntibaretse kuguma baririmba USA. Kamala Harris baguma baririmba nubwo bari batsinzwe. Biboneke ko aya matora atari nk'aya matora yo muri Afrika. Ya matora utsinzwe habamo ingumu. Aha ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, bitandukanye cyane no muri Afrika, wa mugabane wirabura. Mbega tugaruke cyane kuri Kamala Harris. Mbega iyo Kamala Harris atwara abanyafrika ubu baba bifashe gute? Ubu baba bariko banezererwa? Mbega ko ari Donald Trump agiye gutwara? Tukaba tuzi ko Donald Trump kubirabure atabinezererwa. Ubwo bigiye kugenda gute? Kamala Harris yarafise amahirwe yo gutsinda, ariko yarakubiswe impaka. Barack Obama, umwe mu bantu bari mu mugambwe umwe na Kamala Harris, yaramushigikiye cyane. Ubu rero abirabure nta nkeka bagiye kwirukanwa, aho ni na cyane abantu bagiye ari impunzi. Reka tubashimire mwese mwadukurikiranye, namwe ikiganiro gikurikira mugume muri update ku biganiro byacu, mufite subscribe, like na partage. Mutibagira ko yari irakoze dasa kuri ikiyago cha Boss TV. Naho ubutaha. As long as we never give up and as long as we keep fighting. To my beloved Doug and our family, I love you so very much.